Muri no misi biragaragara cyane ko urugero rw'amazi ya Tanganyika rwiyongereye. Abasanzwe baba canke bakorera hafi y'ico kiyaga Tanganyika ubu ntiborohewe, bari mu bibazo biteye ubwoba. Amazu yaratewe n'amazi, ubu henshi kugira ngo uve mu nzu ubanza kugenda n'ubwato canke ku bafise indege ngira ngo ubanza kugenda n'indege, ariko sinibaza ko hari abafise indege. Uko bimeze kose murabibona ni ibintu bitoroshe, ariko kandi ntivyoroshe no gutahura kuri bamwe bamwe. Abandi nabo bagira bati ivyo bintu ni ibintu bitahuritse cane, kuko uruzi Tanganyika buri mwaka ruriyongera rukongera rugasubira ku rugero rwahorako, ariko uno mwaka hoho murabona yuko rwarengeje urugero. Abatari bake rero baraza kwerekana ingene bishika urwo ruzi rukaduga rugasubira iyo rwahora, rugasubira rukagabanuka igihe kigeze. Imbere yuko dutangura ico cigwa c'uno munsi, reka mubanze mwumve ingene bimeze. Igihe kitari gito kiraheze amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga, aho ibitari bike vyononekaye. Twovuga nk'imiryango yimuwe, amazu menshi yasambuwe, ibibanza byo kwinezereza bitari bike vyazimanganye, eka n'ibindi bitandukanye. Imyaka itari mike kandi iraheze hibazwa ibituma ikiyaga Tanganyika ciyagurira inkengera zaco. Bamwe bakavuga ko ari hindagurika ry'ibihe, abandi bati n'abantu bakorera ibikorwa vyabo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bigatuma haba inkukura. Hari n'abavuga ko uruzi Rukuga rwakira amazi y'ikiyaga Tanganyika imbere yuko yisuka mu ruzi Kongo rwoba rwaruzuye, bigatuma rudashobora kwakira amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ariko kandi twifashishije inkuru y'ikinyamakuru Indundi Culture yanditswe ku wa 11 Ndamukiza umwaka wa 2020, Gaspard Ntakimazi, umuhinga w'ibinyabuzima byo mu mazi, amenyesha ko iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ngo sigitangaro, kuko bitegerezwa kuba buri mwaka mu gihe c'imvura, nukuvuga kuva mu kwezi kwa Gitugutu gushika mu kwezi kwa Ndamukiza, rimwe na rimwe mbere gushika mu kwezi kwa Rusama, aho muri ico gihe amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga gushika n'imiburiburi kuri metero imwe, ariko iyo imvura yabaye nyinshi agashobora kurenga ngaho. Turavye umuvuduko amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko aradugira ko, abarundi bari bakwiye kubahiriza itegeko ribuza gukorera ibikorwa ivyo arivyo vyose canke kuba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'imiburiburi ku metero 150 uva ku kiyaga. Aha mwebwe nyene muribonera yuko bitoroshe, amabarabara arabomagurika, ivyononekara vyovyo ni vyinshi cane, n'abantu kugira ngo bave mu mazu yabo bagenda ku magendera. Aho bazinze we mukaba twende waruzinze hajya rurerure gusura mwana wacu gatwarurihe yo besitira akuva mu nzu kuhuye yo nembagara umukecuru azagenda hagiceba. Reka rero mu nkundire twumvirize abahinga ico babivuga ko, twumve n'ico bavuga coshobora gukorwa kugira ngo izi ngorane zihagarare canke zitorerwe umuti. Twifashishije ikiganiro ku nama caciye kuri televiziyo Isanganiro. Hano ku nama uno munsi tukateramira tuyaga ibijanye n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika riri ku murindi udasanzwe kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2024. Isantimetero 72 zari zimaze kwiyongera hagati y'itariki 12 z'ukwa mbere na 8 z'ukwa kane, umuntu afatiye ku gipimo gishinze ku kivuko gikuru ca Bujumbura. Iryo duga ry'amazi ritegwa niki, ingaruka nizihe ku bantu no ku bintu, ku butunzi n'ibindi, haba ku ruhande rw'u Burundi canke ku bihugu bisangiye ayo mazi harimo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakwiye gukorwa iki kugira abantu bahangane n'iryo duga ry'amazi? Twibutsanye kwa amazi y'ikiyaga Tanganyika asangiwe n'ibihugu vy'u Burundi, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
Tanzania na Zambia. Hano ku nama duteramanye n'abatumire bane. Aloise Batungwa nayo urumwe mu bagize umugwi severe ariko kino gihe umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ariko cane kino gihe urumutumire nk'umwe mu bamaze gukorwa ko n'uwo murindi w'iduga ry'amazi ya Tanganyika ndakuramukije nongera ngo ikaze hano ku nama. Ndabahaye mwiriwe ndaramukije nabo dusangira ikiyago ndetse nabaza kutwumviriza. Ego Eli Ronald Boniza umuhinga mu rudandazwa mpuzamakungu nawe nkuramutse guhikaze hano ku nama. Nanje ndabaramukije ndabashimira kwikaze mwampaye muri kino kiganiro. Ambassadeur Albert Mbonerane wahoze uri umushikiranganje w'ibidukikije none kino gihe uri umugenzi w'ibidukikije amahoro cane kaze ku nama. Mwaramutse murakoze gose. Nakuramutse nguhikaze nawe Professeur Bernard Sindayihebura urumwigisha muri kaminuza ukaba umuhinga mu bidukikije. Ndakengurukiye kuba mwantumiye kandi ndaramukije abo dusangiye ikiyago. Aloise Batungwa nayo ntumbereze ikibazo ca mbere iwawe. Uno munsi abanyakibenga mu gisagara ca Bujumbura bwa neza na neza mu Kibenga aho usanzwe ubaye kino gihe babanye gute n'amazi ya Tanganyika bari mu buzima umeze gute? Mu ijambo rimwe imbere yuko ndabivuga ku muriri novuga ko abanyakibenga aho nahora ntuye bari mu kangaratete. Iryo ni ijambo rikwiye. Akangaratete. Bari mu kangaratete. Akuragira uti iri jambo ndarivuze mu kibanza cyayo. Ndarivuze mu kibanza cyayo ahubwo yaba hari irindi rikomeye gusumba iryo niryo umuntu ari gukoresha. Muti kubera iki? Amazi ya Tanganyika abanza kuduga buke rero no kuvuga ko abantu bakinanata bakarondera uduhera ngo bayirinde. Bazana imisenyi, bazana amabuye, bubaka mu mpangu ngo bagire impangu z'isima bizera ko ejo hirya y'ejo bizera ko amazi aheza agasendwa. Ivyo byaranse ubwa mbere bataye amahera ico ni cyambere. Icya kabiri nuko uno munsi hariho abo vyanse nuko bavaho bari kuko baba bari mu nzu kumbure basabiye ideni badashobora kuja gupanga ahandi bataronka ahandi baja gupanga. Canke naho baba bashobora kuja gupanga ahandi inzu zizimvye uno munsi kuva mu kwezi kwa kabiri babanye n'amazi mu nzu. Aho iyo mvuze amazi mu nzu nukuvuga bahonyora mu mazi bagiye kuryama batazi bija kuba nibazi batazi bija kuba bamwe baraguze ibitanda bimwe biri hejuru ivyo hasi barabiheba bararana n'amazi mu nzu. Iyo tuvuze amazi ya Tanganyika rero mwumve ko bararana n'ibikere bararana n'iminyamuro bararana na tya dufi duto inzoka ntazo ndabona yo mugabo ivyo bintu barabimenyereye. Mu 2021 hoho hari umunyezamu yariyo n'ingona imusanze mu rupangu mugabo yarayigwanije ko arafise umupanga arayitemagura ntiyari bwawe nini yarayica. Murumva ko iyo hamaze kuzamwo ingona ziza mu rupangu nikindi. Aho rero ndiko mvuga ababuzi iyo baja bakabana n'amazi mu nzu. Kuba yamikuba tuzi yamipfunda. Ego muhava mumaza muti mbega bigenda gute? Murazi ko mu Burundi hari imyibutsa ntisinda kuyivuga uno munsi yahavuye ihinduka. Iyo umuntu akeneye uno munsi babana n'amazi ntibakija mu nzu baja ku musozi. Hari umuntu yava yibaza ngo nibisanzwe mugabo ni ibintu bidasanzwe. Si bisanzwe. Kuko vya bindi bibaye bimugaruka ko mu nzu. Mumva ko atari ibintu byoroshe. Bisanzara muri quartier. Bisanzara muri iya byasanzara muri quartier bisanzara mu nzu. Kuko muri quartier umenga ni ibintu uca hanze ukabibona. Oya bisanza bigaruka mu nzu wabishize hanze. Ivyo ni ibintu bitoroshe cyane. Aho rero nibwo buzima babayemwo abandi barataye baromoka. Abashoboye kuronka aho baja bagasaba amadeni kandi canke bakaba bafise amahera abandi bagiye mu nzu zitaruzura kuko nta kundi bari bugire ariko ivyabo byaramaze byinshi byaramaze kononekara. Aho tutavuze inzu iyo tuvuze ivyabo no kuvuga ibintu biba biri mu nzu vyononekara kuko bamwe babuze iyo bishira. Hari uwo baza ati mbega hari kumwe bavuga hari harateguwe inyubako kugira ngo harateguriwe inyubako hamwe kugira ngo viabilize
kuko nk'abo bahinga turi kumwe ambasaderi Mbonerane Bernard Sindayihebura professeur barashobora kugira bati za metero 150 zivugwa bati hari abazivogera. Ico nikindi kibazo ngira ngo cyo bikindi kiganiro gikomeye kuko je nagomba ndabwire ko aho nahoramba nimukirayo mu mpera z'ibihumbi 2010 na 11 nkaho uvuga uti warataye uromoka egome na ico gihe nari ku metero zigera ku majana 210 uva ku nkombe z'ikiyaga uva ku nkombe z'ikiyaga ego uno munsi amazi ashobora kuba arenga ku metero 50 urenganya inzu yiwanje no kuvuga ko amazi amaze kugenda imetero zirenga amajana 250 ariko yababa nk'amajana 3 yaba none wumva za metero 105 dufate ko zubahirijwe ego zarubahirijwe numva none bigikunda none se nibaza kwico ari kindi kibazo umuntu yogira mugabo amazi yaduze ku rugero rurenga izo metero ntawo vuga rero ngo abariko baragwa mu mporero nabata zubahirije gusa reka turagaruka nkubitiri wawe professeur Bernard Sindayihebura wowe ukunze gufata ibipimo by'iduga ry'amazi yatanganyika muri no minsi uno munsi igipimo gishasha kiri ku rugero uruhe ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika turiko turavuga imbere yuko kumbure nishura kuri ico kibazo reka ndabibutse ugene kwagiye ruraduga hari tareke 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka nyene gushika uno munsi nyene Tanganyika mwe mwavuze yo kwamaze muri ico gihe mwebwe itareke 8 gwari mumaze kuduga amasantimetero 78 ubu ni 78 gushika uno munsi ni 78 yego ku viteke 12 z'ukwezi kwa mbere hanyuma rero ku viteke 16 hari mu kwezi kwa gatanu mu 2018 Tanganyika yarigeze ku metero 175 n'ibice 30 gushika rero uno munsi nyene no kuvuga yuko Tanganyika gwaduze imetero n'amasantimetero 24 mugabo kuva itariki 12 itariki 12 itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 gushika no munsi nyene Tanganyika gwaduze imetero 4 n'amasantimetero 42 izo metero uvuga hari umuntu yoca kwibaza ati nizi nyene tuzi kujya nyene tuzi metero nduga kubera kuko nibicapo nganda bifise ngibi nyene urumva bicapo nibi nyene urumva uwo mwaka mu 2025 muribuka yuko kuri pole ya Bujumbura abantu bavuga ati kumbe Tanganyika yo bayimburutse hanyuma rero yamanuka ubwato ntibashobora kufatisha nyene ku nkombe zaho ikindi naco muribuka mu Kirundo niho abantu kubera hari hatsi izuba ryinshi cyane niho abantu bari amase urumva rero gwari gwamanutse cyane gose gwari gwamanutse cyane uravye rero ubu uno munsi rero uno munsi mu gitondo rugeze ku metero 777 n'amasantimetero 4 no kuvuga amasantimetero 4 asigaye kugira ngo tugere ku rugero rw'igihumbi 1964 kandi no kuvuga yuko ni metero 2 n'amasantimetero 4 zirenze ko ku rugero rusanzwe urumva Tanganyika igeze ku rugero rudasanzwe cyane gushika uno munsi ubwo rugero none professeur turuvuga ngaha mu Burundi Bujumbura za Rumonge no mu bindi bihugu dusangiye ayo mazi yatanganyika niko bimeze gwagiye ruduga uko nyene ego mishane no kuvuga rero turavuga za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tanzania Zambia urumva ibyo bihugu bine muhejeje kuvuga nyine bimeze naho nyine nuko nyine no kuvuga abantu bose bari mu munsi y'ico giharuro imetero 777 n'amasantimetero 4 bose bari mu munsi y'uwo murongo bose bari mu mazi muga cyane ubururu nibo babaye cyane kubera kuko niho cyane bubatse hari inzu nyinshi cyane kurusha cyane ibindi bihugu biriho nta abantu baguma bibaza none ivyo vyose biterwa niki mpava ndanakibaza ambasaderi Mbonerane yego cyane mpereye ku byigo nari nagize mu 2005 nemeje yuko iyo ngaha muri ibyo bihugu duhejeje kuvuga bine haguye imvura irengeye urugero rusanzwe nk'ayo Bujumbura ishitse ku milimetero 170 no kuvuga abari nyinshi cyane no kuvuga rero ngaha mu Burundi
umwaka w'ibihumbi 2018 19 na 20 na 2021 n'uwo mwaka nyene imvura yari ku rugero rudasanzwe n'ibintu bishika haheze imyaka myinshi cyane ivyo rero byatwaheruka kubibona rero kuva 1961 gushika n'igihumbi 1964 uravye rero imyaka ine ikurikirana uravye rero uwo mwaka je novuga ko ari nk'abana b'amahasa urumva rero nari navuze mu gifaransa bayita crisantenaire no kuvuga yuko n'ibintu vyama bigaruka iyo haheze imyaka ijana mugabo rero twebwe bigarutse haheze imyaka 60 mugana agomba kubamenyesha yuko kuva rero ibiharuro abahinga bafise Tanganyika rumaze kuduga ku nshuro zitatu ubwa mbere gwari gwatanga kuduga 1878 aho wita Stanley yari yaje ngaha mu Burundi aho rero muri ico gihe rero Tanganyika yari yugaye urukuga ntiyari bwavuke n'uwo mwaka nyine rukuga yaciye ivuka rero ubundi mwaka wa kabiri hari umwaka w'igihumbi 1900 tuce dufata tuti rukuga ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane ikaremi ego nuruzi urumva bwavutse uwo mwaka nyine kubera kuko niho Tanganyika yageze ku rugero ruri hejuru cyane no bankarorero nkaje hari isoko ya kera ya Bujumbura haje hari mu mazi uravye n'ibicapo ndafise n'ikarate ngaha murashobora kuyibona hanyuma rero yasubiye kuduga igihumbi 1937 na 38 naho nyene Tanganyika yaraduze ku rugero dasanzwe yageze ku metero amajana 725 n'ibice 52 aho rero muri ico gihe ubu twebwe turi kure yaho hantu hanyuma rero ubwa gatatu yaduze rero kuva igihumbi 1961 gushika igihumbi 1964 urumva ivyanyuma rero kuva rero ibitugeze Ambassadeur Albert Mbonerane kumbura riri ku murindi tutari tumenyereye riterwa niki riterwa na byinshi yamaze kubivuga professeur ariko uravye imvura ingene igenda ihinduka yuko ari nyinshi cyane abahinga barabivuga baravuga yuko uravye inzuzi zisuka muri Tanganyika zirarenga 100 inzuzi hamara dufatire ngaho mu Burundi canke no mu bindi bihugu nyinshi cyane ziri muri Kongo mugabe dufatiye ku aha mu Burundi muri Kongo uravye akarere ka Tanganyika kakukira Kongo ni 47% urumva ko ari hanini ahi Burundi ni 7% gusa urumva ko ari ivyo bice by'inzuzi bya Tanganyika none cubona ari inzuzi zinjira muri Tanganyika zivuye mu Burundi dufate izo usanzwe umenyereye Ntahangwa Muha Kanyosha ubandanye gushika kuri Maragarazi na Rusizi dusangiye aho sinavuze na Mutimbuzi uzuraho umunsi umwe turashobora kuba turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura ugasanga nta mvura iri kiragwa mugabo genda kuri Ntahangwa ukabona umuvuduko w'amazi ari karaza uribaza uti ayo mazi ari kava hehe urumva ni yagwa hariya mu isari ni yagwa hehe byose bitemba bija hehe muri Tanganyika hanyuma ubu rero kubera n'ihindukira ry'ibihe n'ingene dufata isi nyene dusanzwe turiko turarima izo nzuzi zizana ivu ryinshi iryo vu hehe muri Tanganyika Jende ukanira muri kaminuza muri mu 1982 tugihajya kuri Ntahangwa abana kwa amazi asa neza ukabona abantu bagiye kwiyoga mugabo no munsi no kubira ngo genda woge muri ajya amazi ntibishoboka iryo vu ryose rero rija he muri Tanganyika baravuga yuko rijya buri maze gushikayo ni nko kumengo wazanye imashini wamaze kuritsindagira amazi ntasubira kumanuka araduga ahubwo ivyo ni kimwe kiri mu bintu bituma n'amazi kumaduga hanyuma rero rukuga urumva kuva mu 1878 hamwe baza Stanley na Livingstone ngira babikubwira neza rukuga imaze kuza Tanganyika yagendera amazi akaronka haca agatemba ariko uno munsi bakubwiye hameze naho je dirais que mu Gifaransa ari sursaturé amazi ntatema nkuko yenda gutemba muri rukuga byavuye ibyondo byose niki urumva rero hanyuma rero nikindi ihindagurika ry'ibihe ubushuhe dufise no munsi buratuma n'ikirere kiremegwa hagacagwa imvura nyinshi
iyo mvura irashobora kugwa uno munsi mu Burundi muri Kongo ntigwe muga nta kibuza ko ejo izogwa ugasanga ico tutatereye muri Tanganyika kiravuye ahandi hanyuma n'ibindi gihugu kibaye hanyuma n'ibindi navyongira arabiza arambabarira n'ibyo kusanga hari akarere twagiye tukagafata hanyuma Tanganyika agira ati ico kibanza nta mwakigiyemo cari ciwanje urumva nkuko Benda yivuze uno munsi byarantangaje gose yabisubiyemwo uravye nyene amazi yaduze mu 1961 hanyuma kabandanya duga buke buke gushika muri 64 hamugacu usanga imyaka ine y'urutavana hamucuraba ngaha mu Burundi naho bame muri iyi myaka turimwo kuva mu 2018 baratubwira muri ije yuko aho Tanganyika ageze mu 1961 niho yageze mu 2018 acagenda araduga uno munsi yakubwiye yuko hasigaye gatuwe ngo dushikire urugero yageze ko 64 uravyumvise kandi naho kuva muri 18 kugeza kino gihe byagumye biduga kumwe ko kuva 61 gushika 64 naho yagira asubira inyuma gato mugabo uravye nko nuko muza muraza kuyikora musatanganyika kenshi nkuko abigira Bernard je bitangoye ndacayo nkaraba ugasanga kuva mu bihumbi 2022 na gatatu amazi yameze nk'ayigumiye ngaho no kuvuga imvura yaguye yaje yiyongera ku rugero gwari durugezeko kuko yaba yarasubiye inyuma nko mu 38 ibi biriko birashika n'ivyari kuba reka mu nkundi renshi mangira icyo ambassadeur Mbonera heje kuvuga ego ntansimbira kwa Eliro Ronald cyane ico kintu avuze kirakomeye ico kintu avuze kirakomeye kubera kuko murabona mu Burundi mu myaka 1950 iyi mitumba dufise ihanamiye Bujumbura hari hambaye izo nzuzi hari biti n'ibindi no kuvuga amazi rero avuye hariya imugongomanga irashobora kugwa mu mwanya mutoya amazi rero urumva nta nyengetera isi yose acaza mu mwanya mutoya agacaja muri Tanganyika rero ico gihe hambaye no kuvuga ko aza arumva muri umurindi mutoya mu gifaransa bayita infiltration sinzi kugene no bivuga rero mu kirundi abanza kunyengetera kare urumva kera yanyengetera uburenka kinyengetera kiratuma rero yuko ivyo vyoba ari ibintu byatumye cyane no kuduka uko ubigeze ku rugero rurerure cyane ikindi naco cyaje kuvuga bijanye n'ihindego kagibihejewe naronse amahirwe ije biramba kuko umunyeshuri wanje yagira icigwa yererekanye yuko kuva 1990 mu mvura iguye ku munsi irenza amasantimetero 100 kuva iyo myaka yose kuva 1960 gushika mu myaka 60 no gushika 2021 tumaze kuronka iminsi 5 imvura yaguye muri iyo minsi 5 imvura irenze bumva mu gifaransa bayita pluie extrême ivyo rero imbere y'1990 ivyo ntivyabaho yego cyane ubu rero n'ubu mwaka nyene mu kwa mbere ico twarakibo imvura yaguye Bujumbura yabaye nyinshi cyane ku rugero nagomba kubabwira ndavye nk'iki gicapo mu 2005 imvura yaguye mu munsi mu kwezi kwa mbere umwaka nyene ingara n'icya kabiri c'imvura yaguye mu mwaka wa 2005 urumva rero ihindegurwa ry'ibihe yego imvura iguye mu imvura yaguye mu mwaka ngahe Bujumbura mu mwaka yaguye mu munsi umwe mpuze mu kwezi kwa mbere umwaka nyine urumva rero ihindegurwa ry'ibihe turateza kubana ivyo rero birashobora kubona nyine bituma ntunze Tanganyika iduga iki naco nyakuba Mbonera yavuze nyine naragerageje nanje kugira ngo ndondere ivyarukuga nyine birashoboka yuko nifuza yuko vama yuko ibihugu bine mwari mwahejeje kuvuga Zambia, Tanzania, Uburundi na Demokrasi ya Kongo yuko bogerageza bagahura bakarunka abahinga naho bari abarundi mu Burundi bari barungisa abahinga bagarutse batubwiye yuko atanakimwe babonye ariko birashoboka nabyo nyene yuko baraje yatuma amazi agenda arahamwe adahinduka yashobora kuba yarabumutse sindabizi na gatoya mugaye ico nabonye kubigenda bagende basubireyo barara turajangira ko ego cyane Eli Ronald Boniza nkubitiri wawe mbaza inkurikizi sinzi ko bari cuja kongera ko kuri ivyo ugo rugero mugabo cane inkurikizi ku bantu no ku bintu ku butunzi turavye na cane ku rudandazwa ndengambi rusanga umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu nizihe kubganya
inkurikizi si imwe si zibiri si zitatu inkurikizi ni nyinshi cyane hari n'izo turiko turabona no munsi mugabo izindi tuzozibona ejo hirya ejo canke mu mwaka uza mugabo inkurikizi zo zirahari yaba ku buzima bw'umuntu no ku buzima bw'umuntu wumvise ko twahereye kwa Aloyize no ku buzima bw'ibikorwa by'abantu uno munsi ikintu gihari nuko ibikorwa biriko birakorana byo kwimura nivyo kurokora ubuzima bw'abantu ibikorwa byo kwiyungunganya ibikorwa by'ubucuruzi ibikorwa byo guhanahana ibidandazwa naho byo biriko birakorwa ntibiriko bikorwa ku rugero nk'urwahoraho no munsi inkurikizi zihari mu karere nazo nyine zirahari ubuhahirane hagati y'ibihugu si nka kera amabarabara murabona ko atakimeze nka kera amasoko bacururizamwo si nka kera no munsi n'ibyo bacuruza biva hehe no munsi biragoye uwari marima hehe uwari yaraziganije baziganiriza hehe ni ukuvuga ngo uno munsi ibintu bihari canke situation turiko turabamwo ni situation umuntu ahari acungura agatwe ibyo umuntu afungura usanga bigaburirwa n'abagira neza sivyo aba yaguze ku isoko ubicuruza no munsi awe abicuruza bikuye he aho ndiko ndavuga aha mu gihugu iwacu muri ako karere canke aho hantu abantu bari babaye barakorera ubwo bucuruzi reka tuje hejuru gatoya ababikura ngaha mu gihugu bavyambukana umupaka kugira ngo babicuruze ku rundi ruhande rw'umupaka dufate nk'ubu nk'abarundi n'abanyekongo guhanahana ibidandazwa niho nashaka guhava nshika no munsi ubwo guhanahana ibidandazwa ubikura he ubitwara he wabikuye hehe ubitwara gutwicisha ubicisha he uburyo hari ubitwaramwo ubuhoho burizewe burashoboka urumva ko ari ikibazo gihari ako kazi kari hagati y'izo mpande zibiri karacakogwa ni ikibazo gihari uno munsi n'uburyo biriko n'uburyo bwo kwiyungunganya kugira ngo abantu ntibapfe bashire ngo bicwe n'inzara mugabo ukungene biriko birakorwa cyangwa ukungene byategerezwa gukorwa siko biriko biragenda no munsi numva ko inkurikizi zihari no munsi hari ubukene mu miryango abari mu zabo bahari hageze yuko biyungunganya kugira ngo bakore baziganye bazokore n'ibindi birushirije muri kazi mugabo no munsi bariko basubiraho bari nyuma y'imyaka mirongo iheze abariko bariga no munsi bariko bariga mu buryo buhari bwize canke bumeze neza bunonose ngo izo nkurikizi ziri mu mpande zose urudandaza mu buryo bwose yaba udandaza mu kwiyunguruza yaba udandaza mu gufungura yaba udandaza mu kuryama amahote yaba udandaza muri tourisme ku biyaga ivyo byose bisa n'ivyahagaze canke bisa n'ibiriko bikorwa mu buryo vraiment butanonose canke butari babadandaza ndengambibe bo bwa Eli Ronald babadandaza ndengambibe harausanga ari abadandaza bato basanzwe mugabo aribwo buzima bari babayemwo gukora ari uko barinze kujabuka nk'aho Kongo canke mu kindi gihugu kibaye mugabo ayo mazi ugasanga kumbure yababereye intambamyi ego amazi yo ni intambanyi kuri bo kandi si bo bonyene ni ku miryango yabo niki no munsi ikibazo gihari nukuvuga ngo abo badandaza no munsi bari mu buhungiro bari mu kangaratete nkuko yabigaragaje nibaza ko canke igihari no munsi ni leta igerageza kubafasha kubaho apana kubafasha kudandaza wa mukongomani yahora akonsoma ibivuye mu Burundi ntakibironka cane ubironka abironka ari uko sinzi ko novuga ngo bicitse kwicumu canke bije mu buryo butoyi canke kugira ngo nyene byitwe ku rudandaza rugikorwa mugabo si urudandaza mu buryo bwifuje cyangwa mu buryo buzima umuntu agerageje kuraba izo ni ingaruka tubona ziri direct cyangwa zigaragara mu buryo ariko haro n'izindi ngaruka zitari direct kumbure twavuga ziri indirect no munsi abantu barakenye no munsi abana barahevye amashuri no munsi hari ingwara tutari tumenyereye kubona kandi izo ngwara ziriko zirahitana abantu kandi zitategerezwa kubahitana ushaka kwibaza ngo ni ingwara nkuko yavuze ngo zitewe ngo n'isukurike ariko hari n'ingwara ziriko ziterwa nuko umuntu yahora acuruza akigaburira akihutu akazigana mugabo no munsi mu mentalema yarabaye frappé
no munsi hari abavyeyi basaba byose ihahamuka ibihahamuka reka nsimbize nsubire nkubitire kwa Aloise batungwa nayo uri umwe mu bakozwe ko mu bamaze gukorwa ko n'iryo hindagurika sinzi ko ariko no vyita canke isibe ryo duga ry'amazi yatanganyika kino gihe urashobora no kubura ngaha mugabo ugakubitiza agatima kumuhana ugakubitiza agatima aho nyene wahora naho ukiyumvira ubuzima bwaho ingene bumeze ukiyumvira ariko n'uwundi muntu yoba ari mu buzima nk'ubwo naho uba mu gihugu kibanye bimeze gute biragoye urumva burya abarundi bari bamaze iminsi bibagiye intambara murazi ko intambara ariyo ituma abantu batingo bagata n'ivyabo bagata n'ivyo byose ahejeje kuvuga umuhinga Boniza no kuvuga ko uno musi abantu ahantu bari urabona ko muhuye ko atakiri wa wundi si wa wundi kuko uno musi bitwa abateshejwe izabo sintambara yatesheje ikintu cihamuka yego abateshejwe izabo rero abarundi tugira imana mbi twarabamenyereye uno musi mu minsi yeze twateshwa izacu n'intambara hagati yacu uno musi naho duteshejwe izacu n'intambara hagati yatanganika n'abantu urumva ko uwuzi guteshwa ugwiwe aca yumva ikintu ibikurikira novuga nti uno musi ko byifashe n'ubuzima busa n'ubwahagaze ku bantu bateshejwe izabo ariko ni n'ubuzima buriko burahagarara ku gihugu nagomba guca nogera ngaho nyene inkurikizi ku butunzi ku buzima bw'igihugu ariko nkavuga Burundi nongera mvuga n'ibindi bihugu bisangiye ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika fata ubwa mbere ubanze wihe ico gicapo c'abantu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kuva mu Gatumba gushika ikabonga n'abantu ku ruhande rw'u Burundi ku ruhande ndiko vuga ku Burundi n'abantu benshi cyane urumva ubwa mbere abo niyo abantu ahegeye kuvuga Boniza kubijanye no kubatunga uno musi leta igiye kubatunga batagitunga leta kuko ubundi murazi ko abarundi abanyagihugu ari batunze leta kubera batanga amakori ngira ngo ivyo abantu bakunda kubimenya uno musi rero birahindukiye leta igiye kubatunga kubera atamakori bazoronka none leta izobatunga muki ko cyo nikibazo abantu badakunda kwiyumvira gikomeye cyane kiri ku rwego novuga bw'u Burundi ku buryo n'umuntu aba hariya mu gisuru ku batazi Burundi cyane ni mu Ruyigi agira ingaruka ziduga y'amazi yatanganika atabizi kuko muri ya kori yatanga taki bya bintu byose akorera leta ugomba ushwara igihugu cyose yego cyane ni ingaruka ntiduhave twiyumvira ngo ni ingaruka zafashe ababa mu Gatumba mu Kibenga ababa mu Minago ababa Kabonga cyangwa oya ni ingaruka zigiye gufata igihugu cyose ndabereka kandi karori y'ingaruka ikomeye cyane irya barabara riva ngaha rija mu Nyanzarake Uburundi bwasavye ideni rinini cyane amamiliyaridi menshi uno musi ntizatangura gukora mugari giye gusambuka ariko barikora kuko nibaza ko abamaze kuja mu Rumonge hari ibice byinshi biriko birasambuka na Tanganyika kwera amazi yaduze none leta yo ntiyumva ko igihugu kizohava kija kwishura rya deni ritakoresheje ega amafaranga yo kwishuye na amafaranga yo mu ikori no kuvuga ko leta igiye kuhava ibanka ntaho nikora iyo uvuze ntaho nikora leta yahora yikora ku bantu none abantu bagomba kwikora kuri leta none icayikora hehe ni ingaruka zikomeye rero ku butunzi bw'igihugu ni ingaruka zikomeye mu mibano kuko abo bantu bose leta ntiratubwira igitigiri cyabo bashobora kuba bari mu bihumbi n'ibihumbi abo bantu bose bagiye kwimuka bave ngaho baje kubana n'abandi bantu erega hajya abamenyereye imibano usubira kwiga kubana n'abandi bantu amashuri asambutse abo bana bagiye gusubira kujya kwiga ahandi mu yandi mashuri canke bazoce bayata amashuri urumva yatewe n'amashuri yaratewe amashuri bazoce bayata bamwe abazogirirwa bakwe baje kwiga ahandi
banigana n'abandi ni mu mibano mu bijanye n'amagara amasantre de santé asambutse kuko harimo ibitaro aho bivura ko abavuriro navyo vyatewe no kuvuga ko niba hari ivuriro uno munsi riri mu Kamenge ryahora ryakira abantu 50 ku munsi mu minsi zarizo kwakira abantu 100 nizo ari gishoboye kubakira urumva ni ingaruka mu magara hari abantu yabivuze sitabigaruka ko ingwara zijanye no kubura ivyangombwa hari umuntu sino muvuga izina mu miseze yaragwaye ingwara zijya za diabete hypertension n'ibindi sinovuga ngo niza abantu bakuze mugabo nawe bimwe navuga mu misi ya mbere yarakoreje amafaranga menshi ariko aragerageza kuzibira uguruzi bahavuye basanga yapfiriye mu gitanda mu kibenga sindi umuganga sindi umuhinga muga abantu baravuga bati mbega ntiyoba umutima waduze kubera ayo mazi ntavyo nzi mugabo nakaroro mvuze kuko yari umuntu tuzinanye vyashikiye kandi twariko tugwanira hamwe mugabo cyabasanga ibintu nk'ivyo rero nshatse kwerekana ingaruka nyinshi ziriko zirajya ku gatwe k'igihugu nshatse kuvuga leta igihugu naco kumbure kitabishoboye canke kitanavyiteguriye kuko no munsi ngira ngo abahinga bari ngaha babikozemwo twovuga tuti uno munsi leta irashobora kuba itazi igitigiri cy'amazu ariko arabomoka canke amafaranga yayubatse irashobora kuba itazi igitigiri muri ayo amazu yarakiri mu ideni irashobora kuba itazi igitigiri c'abantu bomogwa n'ayo mazi irashobora kuba utazi igitigiri muga byongera ngo biraboneka ndababwire ko ibivuko bigiramiwe cy'Urundi ari bitatu ni kivuko cy'Ubujumbura ni kivuko cyo mu Rumonge cyaramaze kuzura cyo mwaravyumvise ni kivuko cy'Ikabonga mbega abantu bahora basumira ngaho canke bakoreraho vya bikorwa by'urudandazwa yazwi mbega reka nogera ni ibintu bikomeye mvuga ko ari ingaruka zikomeye abantu batari ko bandanirize kwa ambassadeur Mbonerane ngaha ikivuko cy'Ubujumbura kivuko cyo mu Rumonge kivuko cyo Cikabonga nibivuko bihanahana n'ibindi bivuko byo mu ngaha nyene mu Burundi canke mu cane ikongo Tanzania biragendegwa akari mu mpene bavuga ati niko kari mu ntama ni Kongo naho nosanga biruko nyene cyane baza ko ari cyo kimwe none bwato butagiye budacika reme ngo buduge bwoshika Bujumbura gute uragendera no usanga ubwato amazi ari karabudugamo hajya ku kivuko uzugenda urabe nibaza yuko nkuko ari karabivuga canke ko umuhinga yabivuze ibyo byose haro tugira ngo ingaruka mbi niza mugandi tuzukurika ngo turabe usanga dufata twese yavuze neza none nk'umuntu yahora ajya nk'ibintu bivuye Bujumbura bivuye Burundi ari impurungu hariya muri Zambia uno munsi agira ati mbega ko bitari ko biraza acamera gute ugaca usanga rero n'utwaraza kurondera ntatwakironka amafi bahora baja kuroba niki abarovyi nk'ubu wogira ngo bariko barakora gute ntibishoboka arico bituma rero tugira tuti nkuko babimaze kubivuga ingaruka mbi ni nyinshi ku muntu murazi yuko umuntu ari we hari hagati bidukikije n'ingaruka mbi niwe zibanza gushikako hariho ikintu nabonye haraheze iminsi 5 mvuye mu Gatumba umuntu atarajayo ntashobora kubona ivyo ari vyo ariko nagiye nsanga abakenyezi bicaye ngaho utwana turiko turiruka bwakona yuko ntibaniyo riko baraja hama nsanga impene nayo iryamye ngaho nyene kwibarabara mu Gatumba n'utwagazi tubiri hanyuma mu bisanzwe impene uyiciye iruhande ica ikubisira ikagenda kwicibona kumengo ugiye kuyikubita ariko narikoze ko ikiguma yiryamiye hama ndafata akana kamwe ndagakiriza karandaba gaca karasubira kararyama kadakakaza
hama ncambona yuko ari ikintu giteye ubwoba kuko no kubera ikizimeze gutyo uravye iruhande yaho aho nyene ziba n'abantu baba ngaho huzuye amazi nta vyatsi bihari ngo zije kurisha none ziriko zirya iki ucebaza rero impene imeze gutyo ucira umuntu nawe ahari inzira mu mazi nta murima afise ukibaza uti none ejo bizogenda gute aricyo gituma ngira uhavuye waza uti none hokogwa iki nkuko bayivuze leta uno munsi sinzi ko nokigira ko kandi ndi bangira mugabo wumve yuko biteye birateye amakenga n'impene ntigira icirya n'umuntu ntacagira fungura ntagira ka no wahora dandaza ntagira ico dandaza ntaki atasoromye none rije kudandaza iki Professor Bernard congera ko kuri zo nkurikizo umenga ziteye akoba urumva jewe utunzi bw'abantu ni ibihugu bisangiye no mazi naka bivuze byinshi bitandukanye urumva sino bigaruka ko kandi yavuze neza nyaguhezagirwa yavuze ibijanye n'imibano yavuze ibijanye n'amagara y'abantu yavuze ibijanye n'ingwara abanyeshuri mugabo ni mumenye ega urya kuba mu 2021 ikintu bita port de pêche ntikiriho nta maplaje akiriho ngaha mu gisagara cya Bujumbura hose burya hari amahoteli menshi cyane yari ruhande ya Tanganyika abantu bose bakora ngaho ubu nta mafaranga baronka urumva rero no kuvuga yuko leta nkuko mbega nyene aya mahoteli ntagenderwa byanka ko agenderwa bishoboka na gatoya bishoboka na gatoya urumva rero burya rero leta imaze gutakaza ibintu byinshi ndabaye n'akarorero urumva ejo nagiye hariya mu Gatumba ahantu mu Bugarika bijya babita chose duvira haruguru yaryo ibarabara genda ikongo yerigera ikongo urumva haruguru yaho no kuvuga amazi yarusize ntoya yaramaze gutera ahantu ngira nk'ama hectare n'ama hectare urumva abantu bari mu miceri imirimo itandukanye ubu nta na kimwe bazorokana gatoya aborozi murazi amata twaronka ngahe Bujumbura twahanywa benshi aborozi bari bahungiye hari urumva rero ubu no kuri inka zahungiye mu ishengero hari inka nabonye ejo zaciye zihungira mu ishengero kuko nizirisha kuko zaciye ntuze umva kuko baca bagenda ahantu ari hari cyane ikindi naco nze urumva ngaha mu Burundi hariho hopitale nk'iyo mu Gatumba yego ubu ntigikora isoko yo mu Magara ubu yaramaze gushekwa n'amazi urumva ntawo bivuga ngo biheze gatoya urumva mu ncamake nuko uburundi bumaze gutakaza ibintu nyene byinshi cyane nibaza rero yuko nkuko umushinga ntayaruhiza heje kubivuga hari akwiye yuko tubinye igitigiri c'ibintu bimaze kononekara cyane yego hanyuma rero tukabiharura kugira ngo cyane ibyo nibaza yuko muja kubimbaza utembega aho kugira ngo dutange inyishu cyane mugabo hari hakwiye yuko ibyo bintu bimenyekana hanyuma rero dukangura abantu kuko nk'ubu nk'akarorero mu bindi bihugu mu Kirundi biraza kungora cyane hari ibintu bita échelle de gravité no kuvuga urugero rw'ububabare ugene nk'ubu ngaha mu Burundi uravye turi ku rugero rwa nyuma wa gatandatu no kuvuga yuko mu gifaransa bita kwa rouge leta rero gatandatu cyo giharura kitsko nyene yego cyane ivyo babiharura guto biharura ku bantu bamaze gupfa kandi abantu baramaze gupfa nk'ubu par exemple nk'uyo umushinga ntayaheje kuvuga yuko hari abantu bapfuye mu kinindo ku gatandatu heze bavuze ko hamaze gupfa abantu ntuze batandatu ejo ijya mvura yahigeye ejo yatwaye mu ntahangwa abantu babiri hariya mu Kibenga urumva ni byinshi hanyuma rero n'ibintu byamaze kononekana none nk'ubu nka Hope Design uyamaze kwimuka murazi amafaranga yinjiza Hope Design ngaha muri gisagara cya Bujumbura iri kuri rya route ije mu Gatumba hariho amahoteli nyine amaze kugara urumva yinjiza amafaranga reka ntawo bivuga ngo biheze urumva rero no kuvuga yuko leta yari ikwiye kuvuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma rero bagafata ingingo kugira ngo abahora bafasha Burundi badufashe murazi yuko muri Mozambique kubera bo hadufise ikibazo c'amazi bo bafise ikibazo c'uruzuba baramaze kubivuga na twebwe nibaza yuko mugabo ntituracegwa nibaza yuko bo bikora kugira ngo cyane bakize bene igihugu bamerewe nabi nkundira gato imbere yuko nsimbira kwa Eli Ronald nibutsa abadukurikira ko mu kiyago cyo kunama cuno munsi turiko turabira hamwe ibijanye n'iduga ry'amazi
ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika riri ku murindi udasanzwe muri no minsi. Abatumire ni bane: Aloise Batungwa nayo, umwe mu bamaze gukogwa ko n'iryo duga ry'amazi ya Tanganyika; Ambassadeur Albert Mbonerane n'umugenzi w'ibidukikije, yigeze kuba n'umushikiranganje w'ibidukikije, ni n'umuhinga muri ico gisata, hamwe na Professeur Bernard Sindayihebura, nawe numwigisha muri za kaminuza, akaba umuhinga nyene mu bidukikije. Eli Ronald Boniza nawe akaba arigisha muri za kaminuza, akaba umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu. Kandi nje mbandaniriza iwawe Eli Ronald, kubwanyu hobaho nk'ikigega gisanzwe sangiwe n'ibihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika kugira ngo baje baragarukira kubahuye n'ivyago vy'iduga ryayo mazi? Kigega ego, kandi kigega ntikibaho ngo nuko ibibazo vyabaye, ahubwo ikigega kibaho n'ibibazo bitarabaho. Kubera kuko ibibazo vyamaze kuba ntubuzi ngo ibibazo bimeze gute canke bingana iki, biza kukrea amadegangana gute. Mugabo misi yose urategekanya, kandi iyo utegekanije akenshi ingaruka ntiziremera nkuko byari kugenda, nkuko bimeze no munsi dufate. Ariko cane ico nifuza canke cari ngombwa gusumba nuko ubuzima bw'abantu burokogwa. No munsi mugenza njayivuze ubwigoro buriko burakogwa bukogwa kumbure ku giti c'umuntu, ku giti c'umuryango, ku giti c'agace runaka, ariko ubwo bwigoro canke ubwo buryo usanga bufise aho bugarukira kandi hafi cane. Hanyuma ivyo onye birenze ivyo onye, nibaza ko leta ariyo yociza n'inguvu zidasanzwe kugira ngo yunganire bwa bwigoro, yisunze ivyigwa vyakozwe, yisunzwe n'amamodere yandi yakozwe mu bindi bihugu, kuko no munsi si twebwe ba mbere kandi si twebwe duhuye n'ivyago biremereye cyane gusumba abandi bo kwisi. Twama twabibonye kumbonesha kure. Iri sifitu simplement yuko habaho ukwiyumvira ati mbega banaka babikoze gute, abanyagihugu babo muri ivyo bihugu mbe twobazana nabo bakadufasha kwiga ingene dutora umuti w'ibibazo turiko turacamwe no munsi. Cha kigega rero kiza kuronka akazi kacu, kuko no munsi yuri kuraziganya uziganya kugira ngo uzokora ibikorwa runaka. Ivyo bikorwa runaka iyo bimaze gukorwa uraraba ati mbega byatanze umuti urama canke hariho kandi kigoro kokorwa gusumba ivyo twakoze. Ivyo nibaza ko bimaze gukorwa ari naho na hahandi hacaza mbega bwa bucuruzi bwobandanya bwokorwa gute, kuko uno munsi umuntu atagira haba biragoye cyane kumwibwira ngo acuruze. Aracuruza iki ko atagira n'amagara yo gucuruza? Umuntu atagira ibyo afungura uramubwira ngo acuruze atagira n'ibyo arya, kuko umuntu acuruza umusesekara wo kuvyo yungutse. Nibaza rero aho onye leta niho ikwiye gucushira inguvu cyane, kuvuga ngo ba bantu irabimura, imaze kwimura ibashira ahantu umutekano wabo wizewe ukingiwe. Hanyuma ubu ko dusanzwe dufise uburyo bumaze igihe canke politiki idasanzwe yo gushira abantu hamwe kugira ngo imigambi yabo ishigikirwe mu makoperative, leta nibaza yuko yocishiramwo inguvu zidasanzwe mu buryo bw'amafaranga kugira ngo ya migambi bari basanzwe bakora ibandanye ikorwa. Kuko no munsi turafise abavyeyi basaba byose mugabo batagira na kimwe, turafise abana bari biga mugabo batagira ingene bazorihirwa amashuri. Ngo leta yozishigikira igoro bw'abantu benshi bari hamwe kugira ngo ubuzima bubandanye mutera buja imbere. Mugabo ni nk'igiki kugira ngo nkamwe bogira bati bakore mu runani? Twavuze ko ari ibihugu nka bine kugira ngo bakore mu runani bakinga ibintu nk'ibi. Niho nubundi nariko ndaza ariko sinari bwahashike. Uno munsi twebwe abarundi canke ubu igihugu cy'u Burundi, igihugu ca Kongo turafise isoko rusange duhurira ko turi muri CPGR, turi muri EAC. Ngo ubwigoro rusange mu isoko runaka duhuriye ko nk'akarere aho tugurishiriza twongera tugura. No munsi wa munyagihugu canke wa mugwi w'abanyagihugu bari basanzwe bashorera kuri iryo soko canke bacuruza kuri iryo soko, uno munsi ntibagira inguvu zibunganira. Leta kumbure abari basigaranye izo nguvu yobakura kw'iryo kora iryo kubisohora, abandi kabakura kwikora iryo kubyinjiza. Abari bafise amikoro dufate abayabaye canke abo uburyo bwagabanutse kubera kumbure babushize handi ibongerereze, ngo ca kigega naco kironka ingene gisahiriza. Uno munsi yamabarabara
no munsi hari amabarabara ayo yo mu Gatumba n'ayandi ariko arasenyuka yari bwubaka ariko asenyuka kiri mu masha nayo nyene leta ishira ingufu zidasanzwe no zo kuyubaka zo kuyakingira zo kuyanagura canke bidakunze irabundi muto kugira ngo yunguruze ivyo bidandazwa by'abantu ariko akazi ntigahagarare muri kirere kiracakora amazi arashobora gukoreshwa mu bundi buryo canke hakarabundi hakabone ku bundi buryo ivyo birangiye hoze ikindi novuga ngo cyo kunganira abashoboye gukora ivyo bikorwa kugira ngo ntibihagarare inyuma y'igihe runaka kuna muzi urashobora gucuruza nyuma y'indwi imwe bikananirana kubera kuko akigoro kawe katabaye agahagije ngo leta ikabandanya yunganira ikongera ikaza kuraba yuko ibikorwa iri kirakora biriko bibandanya mu murongo wizewe. Aloise Batungwa nayo ngaruke iwawe ingorane zirahari Uburundi bwokora gute kumbure kugatwe kabwo ndavuga leta mugabo na cane yosangira ingorane gute n'ibindi bihugu nani ma leta basangiye zino ngorane ziduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika kugira ngo bahangane nazo. Ntushobora gusangira ingorane n'abandi utarazisangiza burya iyo mvuze gutyo leta yo nyene nibanze ibone ko ifise ingorane iri mu bihe bidasanzwe jewe ubwanje nkavuga nti vyari bikwiye no musi ko leta egome turazi ko leta ihanzwe na vyinshi mugabo yari gufata nk'umusi umwe igahagarika ibindi rikirakora ikagira inama y'abashikiranganje idasanzwe nk'uko yoba yatewe ega n'ubundi nuko turiko turabiraba Tanganyika yateye ntitwiko none iyo hamaze kuba abantu bahunga bagahunga rimwe na rimwe adatwaye ivyabo habaye igitero none iyo amabarabara yacitse murazi ibitero biraca amabarabara hari ibitero bisumba ivyo si igitero c'amasasu muga n'igitero kije mu bundi buryo ntanga karoro gatoya igihe ca yangwara covid leta yakoze ivyishobora vyose iraca mu maradi iraca mu banyamuziki kugira ngo bigishe abarundi uno musi rero leta nibanze irabe ivyo bintu ingene vyifashe ibone ko koko igihugu catewe ingaruka ari ndiri hanyuma rero ihave ice ihamagara ababanyi barabwa nico kiza nico gitero ari ivyo bihugu bine mwavuze ndetse bitanu je ndashira ku Rwanda kuko aya mazi ya Rusizi yisuka muri Tanganyika uno musi ntibishoboka ko yisukayo kuko Rusizi ruri musi yaho Tanganyika igera rero nta mazi ashobora kuduga umudugo atari ni machine aca subira iyo yahora no kuvuga ko aca zunguruka aca umwuzurira no mu Rwanda rero je ntamuga ntivya bihugu bitanu habe inama idasanzwe uravuga Burundi Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tanzania Rwanda ego habe inama idasanzwe yiga igitero cha Tanganyika je navyise igitero muga reka tuvuga amazi yaduze kuko abantu barahamutse bavuga ko habaye igitero bumve ko habaye amazi yaduze ariko aronona ibintu bitari bike ndatangazwa n'agacerere cyane kajyashira hamwe rijejwe ikiyaga Tanganyika autorité de la Tanganyika ego ngira ngo muramenyesha makuru ngira ngo kandi sinumviriza ibiganiro imisi yose ngira ngo mwamumaze kubabaza bakavuga mugabo umenga bari mu gacerere mbega twahava tuvuga ko bariko bariyumvira umuti rero jewe ngaca mvuga nti iryo shira hamwe nirihaguruke kuko ndazi ko uburyo bw'amabuze mugo uburyo bwo kuvuga ntibubuze bwo guhamagarira abantu kugira ngo ibi bintu bitoroshe biheze bitorega umuti leta imbere yo kwihamagarira abo bantu ivyo bihugu je nariko mvuga ko ahubwo kuko ivyabaye byamaze kuba mugabo nkuko babitubariye ambasaderi Mbonerane na mugenzi wacu muhinga mu bijanye n'ibidukikije ivyabaye bizogaruka oya ntibiheze nagomba rero mvuge nti leta nihamagare abahinga bo ku rwego rwo hejuru bakorane n'abahinga bo mu Burundi
turakunze kubona mu mbabarire abantu bakunze kuvuga ngo turashoboye oya muri ibihe ntitugishoboye ntitubave tuvuga ngo turafise abahinga ngo oya hamagara abahi ntidushoboye kuri iyi ngorane ya Tanganyika jewe nibaza ko iyo abadushoboye iri barabara rica hajya ntibagyugaye rimwe bitirira ntuze ya Boulevard du Japon ntibajyamaze kugara rero ugayerega sinzi ko abantu babizi kandi ni igihugu hajya umuntu amaze kugarira ibarabara hari icyo abagusumbije no kuvuga Tanganyika yasumbije ingufu leta kuko yamaze kugarira ibarabara yamaze no gutwara leta amakori aho rero niturondera abahinga badufashe mbega Tanganyika twobana gute mu mahoro Ambassadeur Mbonerane yahije kubivuga Royizi hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanye yamaze kubivuga ariko ndabisubiramo ko Bibiliya nuko nyene kuza turafashanye nuko hageze ko leta ihaguruka igatangaza yuko ibintu byabaye ndanse kuko uravye ingene bimeze tugumye mu gacerere womengo ntibituraba abantu baragira ngo leta nitugarukire ko muga nkuko abivuze leta ubu nihaguruke ivuge abafasha bashobora kutugarukirako nuko yabivuze kandi turabisubiramo hariho abahinga b'abarundi muga dufata abahinga bava muri Nations Unies hehe baze badufashe kuraba ati mbega ibiriko biraba nibiki ikibazo kiri hehe hamara bamaze kugira ati nkuko twavuze ngo abantu bamaze gutwarwa n'uwo mwuzura w'amazi bapfuye bangana iki abantu bahunze bangana iki inzu zasambutse zingana iki hanyuma amashuri yamaze kuzimangana amavuriro iki hamurawe n'abana batariko bariga turetse abadafungura nabo twobarora gute hamwe byose rero habicegeranyo niho rero leta y'u Burundi igasemera ati ibintu byabaye ndanse none ni mutugarukire ko je nama mvuga nti nkajya mu gatumba mumbabarire ibiriko birashika no munsi kuva mu 2020 nivyo byabaye mu 1963 ico gihe babungururije hehe hariya mu Ngagara na hariya mu Cibitoke hanyuma Tanganyika isubiye inyuma barasubirayo none rabo no munsi bimuke mu 2025 na 50 basubire bimuke nico gituma twagira tuti mugabe bizoja mu byo twosaba leta yuko bajya bagira bati twabubaki twaronsa abashobora kuba barahungira nta mazi ashikayo hameze neza biri mu byo bosaba abagira neza kugira bubake ikigwati kandi leta uko ni amigogwa leta nitugarukireko leta yashifata ingingo yuko ata muntu azosubira kuja hariya mu gatumba kuko bimaze gushika kangahe bizogaruka none ugwaruka turiko turibaruka gwamero mu byo twabayemo baja gusoma ngo vyaye vyanditse yuko mu mwaka w'ibintu byagenze gutya okay hanyuma rero ikindi nagira mvuge nuko mu 1964 singene mudutumiye mu rukwezi kwa kane hari tariki 20 21 22 z'ukwezi kwa kane mu 1964 haba inama yahuje ibihugu bine Tanzania, Burundi, Zambia na Kongo iyo nama yabereye hehe ahi Bujumbura aho 1964 none rero ubu turi tariki zingahe 11 hamwe rero leta hamwe leta yohaguruka ikavuga ati Tanzania, Kongo, Zambia mugabo hinga bamaze gutegura ibiko byoroshe gutegura ati nimuze dusubire tugira inama rero mpuza tuti vyamindi biragarutse garuka turabire hamwe rero ibyo twavye byose rukugi idatemba itagira gute cyangwa iki byose tubirabire hamwe abantu bahunze muri Kongo bangana gute ne uko ibidandazo bitagenda twavuze ibivuko biriko biramererwa nabi none tugira ngo turiko dutera gute kandi ibintu bimeze gutyo icyo ndagishimikiye ko kandi mu mbabari Aloyizi ntiyakavuze iyo nama
ntizobere mu hoteli ngaha ibere ku nkengera za Tanganyika ari mu Gatumba oya uri mu Tanganyika naho bogenda hajya ku ntuzona ushitse ku ruzi rwa Rusizi nagiye amazi ntaraduga cane naho buhagarara aho bakaraba gutyo gusa tugira inama ngaha kandi nta ntebe bakeneye kwicara ko byavemera nabi ariko bazoba bari kubona ibyo bari ko barabona umuhinga ntuze Albert Einstein avuga yuko ikibazo kidatorewe inyishu nuko kiba kitizwe neza mugabo bamaze guhaguruka bakaza babahinga twakuye muri Nations Unies hehe muri Union Européenne n'abarundi bagira bati ivyo twabonye nibi hanyuma bagashira ku mukono ati turavyemeje ingingo ikurikira hacakurikira twokora iki kugira ngo mu myaka izokurikira ibi biri tubayemo ntibisubire kuba mugabo nka kumwe kwa 64 ibere ngaha mu Burundi ibere mu Burundi kuko niho hari ntuze excuse autorité de la Tanganyika iri ngaha mu Burundi ni haguruke nayo isemerere ibyo kwandikira ajya mu ntuze mu biro babireke batubwire bati kuko baserukira ivyo bihugu niwe twanda gucako bakagenda bakandikira makete bakuru b'ibihugu baserukira ngaha ati nyabona nimuze ubu ibujumbura hariho muri Tanganyika aho twogira inama kandi bizoba bimeze neza Professeur Bernard Sindayihebura harakantu wongera ko duhave duheza kiganiro jewe ni kururumva donc byose basa n'abayivuze mugabo urumva je nibaza yuko byihuta hanyuma rero cyane ahakamu duteye hanyuma leta y'u Burundi yifate nkama hanyuma rero tuje gukivi yego hanyuma hagiri ikorwa dushoboye gukiza abadushoboye gukiza Professeur Bernard Sindayihebura ndagukengurukire ku ntererano tanze muri kino kiyago ca kunama naje ndabakengurukiye muga rero nagomba guhereza kuri ijambo ntiturabe ibyo tumaze gutakaza ibintu nyene byinshi hanyuma rero dukize ibisigaye Elu Ronald Boniza umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu ndagukengurukire ku ntererano zawe mu kiyago ca kunama Ego nanje ndabakengurukiye kwikaze mwampaye muri kino kiganiro. Aloise batungwa nayo nawe ndagushimire ku ntererano washikirije nubwo wavuze kuri mukangaratete mpore ariko ndagukengurukiye. Ndi umwe mu bandi ariko n'u Burundi buri mukangaratete niba bwamaze kubibona ndabashimiye nanje. Ambassadeur Albert Mbonerane nawe tukengurukire kuntererano washikirije. Urakoze kunkengurukira ukengurukira twese ariko iri jambo tuze turifate Papa Benedict wa 16 yatubwiye ati isi iratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwa tugomba kubaho neza hanyuma nanagira nti ndamwiganye Tanganyika tubwira amajambo nitwumvire ico Tanganyika tubwira nitwa kubana neza uko turayikeneye nayo iradukeneye ku neza cyane yo gwaruka ruzokurikira murakoze gose mwebwe mwese mwakurikiranye iki cigwa nanje ndabashimire ariko kandi murumva yuko uru ari urugamba rwa twese uru rugamba goryoshe mu gihe abarundi bo bariko bararugwanira hamwe kuko imiti canke imitwe ikoranye ubu murumva yuko hakenewe n'abafasha igihugu ubu ivyo kuvuga ngo turikwije nta birimwo none hoho ubwo bufasha buzova hehe tukifise za ngorane nyene vyaranse yuko dushobora kuganira ku ngorane nyinshi dusanzwe dufise izi nizije kwiyongera ku zindi ngorane nyinshi zari zihasanzwe murazi ingorane z'igitoro ingorane ziduzwa ry'ibiciro ingorane zo kubura ibifungurwa ingorane z'ubukene ibi byose bije gusongera isibe umwe muri aba bariko baravuga muri aba bahinga niwe yavuze ati leta y'u Burundi igiye kuba naho nikora murabona rero yuko tuguma dusemerera duti yereka ni habi biganiro abarundi izi ngorane zose kuva hasi gushika hejuru bazicarire murabona yuko ibiganiro bikenewe ubu leta itera yinjira ahantu novuga yuko ari habi cyane kandi leta itumvirije akamo tuza turatera
ibintu bizotera biba bibi cyane, bibe bibi cyane, abantu baruhe baremegwe bavuge bati ntidushobora kubandanya tubaho mwene uko. Natemvye mvuga rero ibiganiro gushika n'ubu mvyuka mvuga ko hakenewe ibiganiro, maze abarundi muri rusangi, abarundi b'incabwenge Uburundi bufise bicarire ibibazo, ivyo badashoboye basabe ubufasha bw'ababishoboye, hanyuma twibereho mu mahoro. Imana yo mwijuru nibampezagirire cyane, reka twibanarize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.